abarwanyi b'Abanya-Tigray bavuga ko bazarwana kugeza batsinze kandi bakabohoza intara ya Tigray nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru The Associated Press. Muri Nigeria, minisitiri w'itangazamakuru n'umuco Lai Mohammed yaraye arwanyije Twitter kuba yarasibye ubutumwa bwa perezida Muhammadu Buhari yari yashyize kuri konti ye yarenze ku mabwiriza y'urwo rubuga. Ubufaransa bwari buvuze ko buhagaritse ibikorwa bya gisirikare bifatanije n'ingabo za Mali bugamije kotsa igitutu igisirikare kivumbuye ku butegetsi kugira ngo hasubireho guverinoma ya gisivili. Abanyasudani ibihumbi ejo bateraniye Khartoum basaba ubutabera ku batavuga rumwe n'ubutegetsi biciwe mu myigaragambyo imyaka 2 ishize. Naho muri Ghana, sosiyete y'Amerika Zipline igemura ibikoresho byo mu buvuzi ikorera muri Amerika, Ghana no mu Rwanda ikora inkingo zitandukanye ikoresheje drone. Muri Ghana, iyo sosiyete ubu ijyana inkingo za COVID-19 ku bigo by'ubuzima biri hagati ya 750 na 800.